ndizera ko aho muherereye muri Mpore benshi mukomeje kutwandikira mutubaza ikibazo twaba twarahuye naco kiriko gituma tutabashikiriza amakuru nkuko twarusanzwe tubikora. Hari nabibaze ko twaba twaragize ingorane zisanzwe ziba zatumye kumbure urubuga rwanyu BMFO ariko rwacu rwagize ikibazo, ariko ubwa mbere nagoma nabahumurize ndababwira yuko atakibazo kidasanzwe twahuye naco, usibye ko habayeho novuga ikibazo cy'umuyaga nkuba, kandi ntabwo kiri kuri twebwe gusa, kiri presque mu Burundi bwose, kandi n'ishirahamwe Regideso ryarabimenyesheje imbere yuko biba yuko hazobaho kuza haracikagura umuyaga nkuba kuva ku itarike 4 gushika ku itarike 14 kubera yuko hariho ibikorwa by'ubuhinga kumbure bariko barakora. Nibaza ko ari nko guhuza ingomero, so ntabwo ndi ubitebe kw'ivyo. Nenshatse ubwa mbere kubahumuriza, ariko kandi nci ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu tugiye gukorana c'umwanya muto cane gose. Ni ikiganiro novuga ko ngiye kugikora ntari comfortable, ntari mu bihe novuga bimeze neza, kubera ko uburyo ngiye kugikoramwo, ubuhinga ngiye kugikoramwo tusa, ariko icingenzi nuko message ngiye kubashikiriza bashikira, nico cingenzi. So ariko hamwe n'ivyo nagomba gushimira bamwe n'abandi reka mvuge batubereye mu ngata, badukoreye mu ngata, baduhaye n'ivyumviro bizima biri positif yuko twoshobora kugura groupe électrogène. Ibyo navyo vuba cyane turabishikako, sans doute iyi ndwi ntiza guhera tutarashobora kugura iyo groupe électrogène. Niyo mpamvu ncengirwa kunsaba nawe uri kurankurikirana wifuza yuko twokomeza gutera tuja imbere, tutaguma hahandi nk'ibirenge, wogira ico ukoze kugira ngo iyo groupe électrogène ishobore kuboneka. Ndazi ko muca muvuga muti none ni mwaronka groupe électrogène ibitaro byo muzibikura hehe? Nibaza yuko kimwe gisumba zero, groupe ntiyaboneka sans doute, sinabaza yuko hazova ibitoro tuyishiramwe. Inkuru zacu z'uyu munsi ngiye kwibanda cyane ku mirongo y'urugamba gusa, ntabwo nza kuja gauche droite, usibye ko nari mfite amakuru yo ngaha mu Burundi nashaka gushikiriza, amakuru yo mu karere yo mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru ya Tanzania. Ndafite amakuru menshi nagomba kubashikiriza, mugabo munyihanganire kubera condition ndiko ndakoreramwo. Ngiye guhashikiriza amakuru yo ku mirongo y'urugamba gusa mu gihugu ca Congo, naho nyene ni kubera yuko hariko haraza amahumeur menshi, hariho ibinyoma byinshi biriko biratangwa n'abijya bitangaza amakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda. Nshimye gutanga umuco ndababwire bimwe n'ibindi ngene byifashe. Ndaza kubabwira amakuru ariko aravugwa muri Kavumu, hafi y'ikigwa c'indege ca Kavumu, bien sûr Kavumu centre. Ndababwira amakuru yo muri Walungu, ndababwira n'amakuru yo muri Minembwe, aho hariko haraza bimwe n'ibindi by'ibinyoma bitandukanye, no muri Kahororo ndaza kuhashika. So dutanguriye muri Kavumu, nta byinshi ndahavuga kuko ndazi ko benshi mwamaze kuvyumva, mwarabonye n'amavideo, mwarabonye n'amafoto, ariko ku bantu mutashuye kubona video zitandukanye zo muri Kavumu, reka mpere ku makuru ya jeudi. Uyu munsi turi le 10, dimanche le 10, no kuvuga jeudi hari le 8, turabe nimba ntihenze, samedi hari le 9, vendredi le 8, jeudi hari donc c'est le 7. Amakuru ya jeudi le 7 muri Kavumu, M23 na RDF baragavye ibitero kabisa biremereye cyane hejuru mu misozi gato ya Kavumu, aho bagavye ibitero biremereye ku birindiro by'aba Wazalendo. Nubwo amakuru menshi agenda acicikana besha yuko abo barashoboye gukuraho aba Wazalendo muri bya birindiro, ni kinyoma acambaye ubusa, kubera yuko ndafise video d'ailleurs ni muyirabe ngaha, kandi yabashirireho video y'aba Wazalendo bariko baranywa ubuyi ku mugoroba juste bavuye kuri front. Ni video kumbure wewe muntu uri kurayiraba, urabona yuko aba Wazalendo bari barushe cyane gose, bari biriwe bararasana. Ku bantu mwumva igiswahili reka nce ndayitanguza muze kumva amajwi bariko barivugira berekana ingene inyeshamba za RDF zabagavye ko igitero kiremereye, ndetse zisiga zinaturiye ama position yabo batandukanye. Position yabo yari haje hejuru
ya Kavumu. Ariko kandi murabona ko na faso yo koramwa ubuyi franchement ni Wazalendo nyine kambwe karaba Wazalendo kuko urabona ibiyiko bakoresha ni burya reka nabwita ubukinju burya bufura kuvamwo amazi ya kinju benshi niko ndaza ko benshi mucamo butahura burya bufura kuvamwo plastique bakata bagaca baza barayoresha ubuyi banyu. So umenga biratungeje ko kandi birababaje kubera ko kubona umuntu ariko araharanira ubwigenge bwiwe ariko aragwanira igihugu ciyo mugabo agaca bari traité de cette manière birababaje cyane gose. Niyo mpamvu rocangirwa ko ntera kamo abantu mujejwe gufata mu mugongo aba Wazalendo, abantu mujejwe reka mvuge abantu musanzwe mubafata mu mugongo mugico mabafashije ni murabe ingene bameze hama mugire ico mushoboye kubakorera. So reka nabasubize mu kano ka video mukarabe ingene mwumve n'amajambo ingene bariko barivugira abo nyine ubwabo ingene byari byifashe kuri front. Aho ni jeudi nshatse kubeshuza abavuga yuko jeudi inyeshamba za RDF zashoboye kwirukana aba Wazalendo hejuru mu misozi hanamiye ikibuga c'indege ca Kavumu. Donc twarababwiye yuko Kavumu yambawe bien sûr yambawe n'aba Wazalendo barayambaye bien sûr gushika magingo aya even batarashika ku kibuga c'indege ca Kavumu mugabo mu misozi hanamiye Kavumu muri plaine hose huzuye le Wazalendo. So nyuma y'aka video hama cyo tubandanya n'amakuru nyene ya hano muri Kavumu vendredi. Hapa tunapatikana katika mlima kambi letu la Wazalendo katika mlima wa Mbayo. Ona hali ambao Wazalendo wanapitia hapa baada ya mapambano mazito iliyoripotiwa jana. Hii ndio kuanza kuona harufu ya bui. Ona vijiko hata na kamanda mwenyewe. Hapa tuko Mbayo. Hii ni eneo ambayo adui alitufuata jana, lakini kwa neema tena tumemrudisha na amerudi Kavumu. Ona vijana ambao viongozi walifanya kazi kwa kumrudisha adui, kugomboa tena eneo ya kwao baada ya adui kulunguza. Kwa kushindwa kwake akaacha analunguza kambi letu la hapa. Kiona hii yote ni eneo la Kavumu. Hawa ni viongozi kabisa. Wamechoka kabisa. Hii ndio hali ya kizalendo. Mzalendo hahitaji rushwa, hahitaji mshahara, lakini anapigania tu uhuru wa nchi yake. Kiwaona hapa wamechoka kabisa. Vijana wamechoka. Wapambanaji baada ya vita kali ambayo iliripotiwa jana siku ya 4 tariki 7 mwezi wa 8 katika eneo hili la Sud Kivu. Tangia asubuhi mpaka jioni hapa wamepumzika baada ya kumtimua tena adui kwenye eneo la kwao. Wamelala, wamepumzika. Basi ni hali ya uzalendo. Hii ni hali ya uzalendo. Kiwaona hapa kabisa wamepumzika baada ya kuchoka. Wamechoka na kazi nzito ambao wako wanafanya kwa hii eneo. Mewaona vijana. Hii ni eneo ya kwetu ambao walitushambulia tangia asubuhi, wakiacha wanarunguza kambi letu la Wazalendo kwa hii eneo. Hii kulunguza na vitu vya mingi, hata na teni zetu walilunguza ni yao. Okay, mwabonye neza ingene jeudi vyari vyifashe. Reka rero turabe vendredi naho le 8 ingene byari byifashe neza na neza muri Kavumu centre. Nta ma video nja kubereka kubera yuko utu video mfise ni duto tw'abantu bariko barahunga, bariko biruka ku isoko ajya mu Kavumu, abandi centre n'amamoto n'ikitusa. Ariko nagomba bamenyeshe yuko na vendredi harabaye imigwano ikomeye muri Kavumu centre neza na neza. Amakuru mfise aremeza yuko imigwano yabaye inshuro 3, abene gihugu bahunga bagaruka aho ni vendredi muri Kavumu. So inyeshamba za RDF
naho nyene zaragerageje kuraba yuko doshobora kudestabiliza cyangwa se gukura hafi ikibuga c'indege ca Kavumu le Wazalendo mugabo kubwa amahirwe make ico gikorwa cababaye imfa gusa ntavyo bashoboye gushikako. Aha ndabibutse yuko aba Wazalendo bari hajya muri Kavumu barindiriye yuko itariki 18 zigera izinyeshamba za RDF zigasinya amasezerano ya Seserofe. Bamwe n'abandi muri Wazalendo bakomeje kwidoga bidogera General Amuri Yakutumba yuko ngo ari we ariko arababuza kuba bo kwavansa kubera ko bo ntabwo iby'amasezerano yidoha abaraba bo gusa bo bariko bagwanira baharanira ubwigenge bwabo kandi bagwanira agateka akabo. Rero bagaca bata imfane kuri General Amuri Yakutumba yuko ngo wewe kumbure hoba hariho ibiti yemerewe muri gouvernement ya Congo na president Felix Tshisekedi, amusaba rero yuko bogerageze nabo bakaba ku murongo nk'uwa FRDC bakareka kugaba ibitero ku nyeshamba za RDF mu kurindira yuko zishobora kuba zo kwibwiriza zigasinya amasezerano ya Seserofe. Ariko kandi nubwo biruko izi nyeshamba za RDF nazo nyine ubwazo biramaze kugaragara yuko amasezerano ya Seserofe atabwo abaraba atanakimwe abega ko kubera yuko turavye ntabwo nabo bari kububahiriza bimwe n'ibindi cyane cyane mu gahengwe katanzwe kugira ngo hashobore kuba hosinywa amasezerano yo guhagarika intambara atabamwe n'abandi bariko baravansa ku rugamba cyangwa se bariko baragaba ibitero ku birindiro by'abagenzi babo. Tugiye kubiraba rero jeudi nababwiye yuko zino nyeshamba zagabye ibitero biremereye hejuru mu misozi ya Kavumu no muri plaine no muri Kavumu centre. Ku munsi wa vendredi harabayeho ibindi bitero nk'ivyo ariko kandi ntaco bashoboye gushikako. Aba Wazalendo cyo bariko barakora amagingo aya basubiriye reka mvuge ku ma offensive ku ma defensive bariko baradefanda ntibakeneye ko batakaza bijya birindiro bafise ariko kandi nta nubwo bakeneye kwavansa kugira ngo bashobore kuba bo kwigarurira utundi duce twamaze gufatwa na zino nyeshamba za M23 kubw'itegeko bien sûr bo bavuga ko bahawe na General William Amuri Yakutumba. Ntabwo ndi buhatebe ariko kandi nejo nyene hajya muri Kavumu intambara zarasuye gusekera aho zino nyeshamba toujours zitigeze zigira intambuko nimwe zigira reka nabite ko ziko ziza zigonga ku rukuta zigasubira inyuma usibye yuko bakomeje kuhatakariza ingabo bien sûr n'ibigwanisho bitari bike ariko kandi n'abene gihugu bamwe n'abandi bariko baragwa mu mporera. So reka tuve muri Kavumu dusimbire muri Walungu aho zino nyeshamba za RDF toujours zikomeje kuhagera amajanja kuhagaba bitero bitandukanye ndetse zikanabesha yuko Walungu zashoboye kwigarurira bice bitandukanye nka Nzibira n'ahandi hatandukanye. Ngira ngo kuva ku munsi wejo mwarabonye video y'aba Wazalendo aho bariko video basohoye byensiro hagaze muri Nzibira kumbure n'ivyankundira nka Karonka hafi ndaza kubashira ngahana ko muze ukaraba ariko bitankundiye ntaco bitwaye. Bari bahagaze byensiro muri Nzibira bariko berekana yuko izo nyesha nukuba bariko babeshuza byose no mu mvugo bavuga ko bagomba kubeshuza ibinyoma bya zino nyeshamba za RDF ziko ziragenda zikwiragiza yuko zoba zamaze kwigarurira byensiri Nzibira yo muri Walungu ariko nibinyoma kugira ngo barabe yuko bashobora kurema iterabwoba mu bandi ba Wazalendo mu bice bitandukanye batari hajya muri Nzibira hamwe no kurema ubwoba mu bene gihugu kugira ngo bashobore kuba bo kuri cizere kuri Wazalendo na FRDC bakigarukane kuri zino nyeshamba za RDF. No bamenyesha yuko hano muri Walungu ibice 100% bya Walungu bifiswe mu minwe n'aba Wazalendo. Zino nyeshamba za M23 ziko zigerageza gukora ibishoboka zirabe yuko basi zoshobora no kuharonka agace na gatoya gusa bitwe yuko no muri Walungu bahafise agace basanzwe bigabira. Nce ndabibutsa kandi yuko ku munsi wa vendredi hirya yejo zino nyeshamba za RDF zirakoresheje iyindi nama mu gisagara ca Goma aho
mu ngingo novuga zari ku principale kangoshi uyo mvugo ko ikirundi ndumva kiriko kiranyisha pagato ingingo principale bafunditse yuko bagomba gusubira kandi kugwiza kufata cyangwa se kwegeranya imisore y'abakongomani bakayishira mu gisirikare cabo kugira ngo abariyo baza barashira ku mafro hani mu gihe bamaze kubona yuko iyo bashize bano basore b'abakongomani bagiye baratoragura mu mpinga itandukanye bakabashira ku mafro usanga intambara itabiremere cyane abawazando ntabwo babarasa nkuko barasa zino nyishamba za RDF abenshi babarasa mu maguru bakabavunagura ntabwo babica ariko yo ari abana b'u Rwanda nkoresha imvugo aba RDF cyangwa bari abaganda kabisa bobo barabakerera reka mbite buhene barabamera nabi cyane gose so reka rero nce nsimbira kandi mbeshuze ikinyoma cyasohowe n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda bien sûr bisanzwe biri mu kwakwa kuzinyishamba za RDF aho bavuze ngo jeudi vendredi oui ngo twigwaneho ngo yarashoboye ngo kwica abasirikare b'abarundi batari bake hariya muri Rugezi ngo hamwe na Wazarendo bacabongira ko na FDLR ukabisa ngo baragabye ibitero ku birindiro by'abano hama ngo bashobora kwica abatari bake ibindi bitangazamakuru bicevuga yuko ngahubwo ngo FDNB igisirikare cya Burundi hamwe na Wazarendo na FDLR ngo bari bagiye kwiba inka z'abanyamurenge ngo hama wacabagwa mu mutego wizinyeshamba za RDF nako za byensi na twigwaneho ngo hama ngo twigwaneho ngira bivuna ngira bica kubi irabamera nabi so ndagomba amenyeshe yuko ari kinyoma cambaye ubusa mu byukuri ni kinyoma kitagira n'izina kubera yuko ndashaka ndababwira ikintu kimwe muzomenyera ko izinyeshamba amakuru zatanze abarayo kuri pardon icambere nuko zino nyeshamba za RDF iwabo atafoto nta cabaye ntibashobora kuba bo kwica umusirikare w'umurundi ntibikunda cyangwa umuwazarenda ntibashobore gushira ifoto ku rubuga jamais ibikuri zino nyeshamba za RDF ntikibaho ntibikunda yuko umu RDF twigwaneho M23 bashobora gufata mpiri umusirikare w'umurundi ngo ntibamushire ku mbuga ntibikunda so ko babishe baguye mu mutego wabo dufatiye nkoresha imvugo bakoresheje nabo muri Rugezi cyangwa muri Minembwe bagiye kubiba inka baguye mu mutego wabo barabivuna barica batari bake ifoto bagaragaje niye ifoto yerekana yuko habaye niyo migwano gusa basi nizihe so bamaze iminsi babesha ubu none ibinyoma byo bigiye kujagaragara kuva mu kwezi kwa kabiri bavuga yuko Uvira Tombe gushika butu mu kwezi k'umunani itariki 10 nta numwe arashura kwatenya muri Uvira nk'umugwanyi Jodibye aragaragara nta numwe bagenda nk'intasi aho la je suis d'accord mugabo kubwa amahirwe make benshi barabamesa ni ntasi nyinshi zaguye muri Uvira zinyeshamba za RDF ni benshi cyane gose bahapfiriye ni benshi bapfiriye mu Isange ni benshi bapfiriye muri Ruvunge ni benshi bariko baragwa muri Rugezi so reka rero tureke kubeshwa tureke guhendwa nabino bitangazamakuru by'izinyeshamba za RDF nta kindi bo bafise bakora nukurema inkuru z'ibinyoma inkuru z'ukuri ntazo bagifise inkuru z'ukuri baziheruka ya myaka Baskovia baja ku mafront n'amakamera bakerekana bakanima intambara ingene kiragenda ingene abantu bariko barapfa aziya nkuru nizo baheruka izindi niz'ibinyoma kuva zino nyeshamba zigeze muri Bukavu bien sûr nta ntambuko nimwe yindi barashobora gutera nta nimwe niyo mpamvu rero twobima amatwi cyangwa amatwi ni sans frontière n'amaso tubaha amatwi n'amaso mugabo ntitubaha umutima nta bindi bintu bafise ariko barakora usibye kubesha simbona nta bindi intambara yo kumbuga gusa niyo bariko baragwana intambara yo kumbuga niyo bariko baragwana nayo so intambara yo ku mirongo rugamba ku mafro byarabateye kwa amazi byarabananiye inkuru ngiye kurangiriza ko ni inkuru novuga iremereye cyane gose ni inkuru y'imigwano bien sûr yabaye ku munsi w'ejo samedi le 9 muri Rugeregere bien sûr ku ma defense
y'aba wazalendo inyeshamba za RDF zaradugije drone zirashobora kurasa ku birindiro by'aba wazalendo. Bien sûr hari aba wazalendo bashoboye kuhasiga ubuzima, ariko kandi novuga ko habereye ishano, harabereye ibara, nkoresha iyo mvugo kubera yuko harabereye ubwicanyi. Simbona ingene no busobanura, ariko ndazi ko benshi muri mwebwe mwashoboye kubona amavideo n'amafoto atandukanye y'ibiziga by'inyeshamba za RDF. Izi nyeshamba inyuma yo kuduza drone zikarasa ku birindiro by'abawazalendo zaciye zigaba kumburi zibaje yuko zoba zashoboye kwerimina abawazalendo bose mu birindiro bari basanzwe barimwo, hama zica zigenda kuraba yuko duca zifata bijya birindiro zihashira ama defense yazo, ariko kubwa amahirwe make bahasanze tujura abawazalendo bakihagaze, aho baciye babakorera sinzi ingene no byita, ariko barabishe kubi ngira ngo nkuko mwagi mubibona ku mavideo batandukanye, aho abawazalendo wasanga umwazalendo yakase ukuboko ko mu RDF, ugasanga undi akase umutwe, undi akase. Franchement novuga ko kubera ishavu ryinshi kumbere bari bafise zingabo bari baje gutakaza, barashoboye kwica rubozo, kwica kubi cyane izi nyeshamba za RDF. Mvuga ko bahuye nayo imbwa yahuriye ku mugezi. Sindi bubaha amavideo n'amafoto yavyo, ariko ngira ngo abenshi ndazi ko mwamaze kuyabona kuko mukura amakuru hatandukanye, aho abawazalendo bishe biteye ubwoba izi nyeshamba za RDF, babishizemo n'umujinya kubera ko bari nabo nyine bari baje gutakaza ingabo zabo, aho wasanga babaciye amaboko, ugasanga umwazalendo akatembana ukuboko ku RDF, ugasanga afise umutwe n'ibintu biteye ubwoba cyane gose byarabibereye muri n'ibintu binababaje. Simbona ingende bivuge, iyo mba ndi kubivuga kenshi nca ndaba nca mbona mu mutwe amavideo y'ingene biba byagenze, ariko kandi ibi ngomba nce nifashisha video nako isanamu audio plutôt mu wazalendo yashikirije ababaye cyane gose, aho yariko novuga atunga urutoki cyane nkuko nanayivuze kuri William Yakutumba, yerekana yuko zino nyeshamba za RDF kuba zashoboye kuduza drone ikagaba igitero igahitana abawazalendo. Ibi ni ibintu bihambaye cyane gose bashobora kuba boha agaciro, bova mu itiro, kuko abawazalendo baramaze kubona yuko zino nyeshamba intumbero yabo ibiganiro ntibirimwo, nabo nyene bashatse kujaho kumbure kubera yuko umwokero w'amasaso wabanye menshi, baca bababwemere kuba boja mu biganiro kugira ngo babe boronka gahengo, sino umutima wabo nturi mu biganiro hari umubiri gusa. Niyo mpamvu rero uyu mwazalendo asaba ko yerekanya amakenga yiwe, yavuze ati ego irevure turafise ama defense muri Ruvunge na Sange, kandi ama defense mu by'ukuri akomeye ari hobbyist ku buryo izi nyeshamba nazo nyine ziyatinya, ariko nimba bashoboye kuduza iyi drone yabo ikagaba ibitero ku birindiro by'abawazalendo, umunsi boduza iyi drone cyangwa se n'izindi bakagaba ibitero hano ku birindiro byacu, aravuga by'abawazalendo na FDNB muri Ruvunge na Sange. Magingo drone ziba ziko zirabombarda Ruvunge na Sange, hakaba hariho n'abandi bari ko barasa hasi. Mwibaza yuko twebwe abawazalendo tuzoronka inguvu zo kugwana, zo kurondera zya drone tuzirasa turasa n'abari hasi? Urumva nakabazo k'amakenga kandi kubwenge. So niyo mpamvu bakomeje gutunga urutoki kuri Yakutumba, bamubwira bati twebwe abawazalendo tuko turapfa bariko baraturasa, ariko twebwe ntimutwemera ko tubarasa. Why? Kandi ni twebwe dufise novuga, yavuga ko nibo bafise droit yo kuba bo combat, yo kuba borasa ku birindiro byazinyishamba za RDF, kuko nizo zateye igihugu cyabo, nizo ziri mu gihugu cyabo. So nukuri ni audio yakababaro, ni audio mubabaro mu by'ukuri yashoboye gushikizwa n'uwo mwazalendo, aho yariko yerekana ingene mu by'ukuri bashoboye kuraswa motife ngo bo ntibashobora kuba bo kwavansa, bahagaze gusa ngo bivuna izi nyeshamba, barindiriye ko seserof ishobora gusinywa. Reka sindondogotwe, nakoze iganiro kirekire gose, narinzi ko mvuga umwanya muto. Amakuru intambara ni menshi nari mfise, ariko kubera condition ndiko ndakoreramo nabibabwiye mu ntango, ntibikunza yuko nshobora kuyabashikiriza yose.
kumbure nibyakunda nkashobora kuronka opportunity nk'iyi mpeje kuronka ndaza gukora ikindi kiganiro ndababwire rero noneho ibyiriwe neza na neza ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo hamwe n'uyu munsi. Ayandi makuru nari nzi ko ndabashikiriza yo mu Burundi, u Rwanda na Tanzania na Kenya, kumbe naho nyene byakunda ndaza kuyabashikiriza, umwanya ni wabinkundira. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kubana nanje muri kino kiganiro. Nizere yuko umwanya wadukundira turaza kongera mu kindi kiganiro nza kubashikiriza mu masaha ari imbere. Ntibiriko bikunda yuko dushobora kuba twokorana na journaliste kubera zino condition nababwiye tuko turakoreramwo zitatworohereza, ariko turizera yuko ari by'igihe gito kubwo gufashwa n'Imana tuzasubira kubahereza ibiganiro nkuko twari dusanzwe tubibahereza. Ciao ciao.